ntiduse n'abatizera kuko burya umuntu atizera agira amaso atabona. Haleluya. Ibyo ubona sivyo abona, ibyo wizera sivyo yizera. Haleluya. Iwe ibintu byose byama bikomeye, ariko imbere y'umuntu yizera byose biroroshe kuko azi neza ko Imana yacu ishoboye byose nta kinanira. Imana iri bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza udasanzwe baturemeye kugira ngo tunezerererwemwo. Mwami Imana tuje tugushima kandi tukunenahaza, twifatanya n'ibyaremwe. Inyoni ziriko ziraririmba zivuga ubukuru bwawe, zivuga imbabazi zawe, zivuga ineza yawe Mana. Ntizirima ntizigira ibigega ariko urazitwararika, urazigaburira. Natwe nk'abana b'abantu dukwiye kukwizera ko tuzi neza Mwami Imana ko dufite agaciro kuruta inyoni, dufite agaciro kuruta amashurwe ku misozi, kuko ngo urayambika arashagije. Twebwe abana b'abantu Mwami Imana waturemye mu ishusho ryawe kandi uturema udufitiye imigabo n'imigambi myiza kandi uduha kuganza ivyo waremye. None mukunzi mwiza ndasenze ngo haleluya, umuntu wese azokumvira ijambo azabona ko ari udasanzwe mu maso yawe, kuko Mwami Imana turabadasanzwe, turabana b'Imana, turabaraganywa na Kristo, twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru. Nico gituma Mwami Imana dukwiye gushira ubwoba tugashira amanga ko tuzi neza ko turi kumwe n'umugabo akomeye. Mana ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo tugira amaso y'ukwizera, tugira amaso abona, ntiduse n'abatizera kuko burya umuntu atizera agira amaso atabona. Haleluya. Ibyo ubona sivyo abona, ibyo wizera sivyo yizera. Haleluya. Iwe ibintu byose byama bikomeye, ariko imbere y'umuntu yizera byose biroroshe kuko azi neza ko Imana yacu ishoboye byose nta kinanira. Imana iri hejuru ya byose, Imana itegeka byose, Imana ibona twese, n'ibyo wiyumvira mu mutima wawe irabizi, n'ibyo izokora ejo irabizi. Haleluya. Kuko ngo ihagarara mu itanguriro ikamenya ibiri mu iherezo ry'umuntu. Haleluya. Rero umuntu yizera by'ukuri aramenya neza ko Imana yavuze igikora. Haleluya. Reka dusome mu guharura igice cya 13, turasoma kuva ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 33. Haravuga ngo babarira Mose bati twarashitse mu gihugu wadutumyemwo, kandi nivy'ukuri koko itemba amata n'ubuki, kandi ngivyo nivyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi ibisagara vyaho birazitijwe inzitiro z'amabuye kandi ni binini cyane. Eka mbere twabonyeyo Abanaki, kandi igihugu c'Inegebu kibamwo Abamaleki, n'imisozi yaho habamwo Abaheti n'Abayebusi n'Abamori, kandi ahaherereye ku kiyaga haba Abanyakanani, hamwe n'ahaherereye kuri Yorodani. Maze Kalebu yamira abo abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Ariko abari baraduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo tugwanye abo bantu kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cane, kandi twabonyeyo ibihangange aribo Banaki bakomotse ku bihangange nyene. Ku ruhande rwacu twabonye tumeze nk'inzige, kandi nabo nyene bakabona ko ariko tumeze. Imana idufashe. Iyi nkuru dusomye ni inkuru ivuga ingene Mose yarungitse abantu bajya gutata igihugu cy'i Kanani aho bagiye kuba.
murazi ko bavuye mu gihugu ca Egypt Imana yababwiye ko batwaye mu gihugu ci Kanani ariko imbere yuko bacinjiramwo biba ngombwa ko babanza kurungika abantu 12 bo mu miryango 12 ya Isirayeli ngo banze bagende batata ico gihugu baraba uko kimeze baraba ingene bazocinjiramwo baraba amastrategie bashobora gufata kuko ntibo kwiyadukiza ngo binjire mu gihugu bataza aho baca bataza abantu baho ko bameze arungika abo bantu hanyuma bashitseyo ngo bazana ngo n'ivyo kurya vyaho barabizana hanyuma bashitse ngo baca barabaza ngo babaza amakuru uti tuganirize mutubwire ibyo mwabonye mwahabonye gute ngo 10 ngo bavuga amakuru baravuga ati no kuri ico gihugu twabonye ni igihugu ciza ni igihugu gitembamwe amata n'ubuki ni igihugu kimera ati nivyo twakuye ngibi ni murabe atareka ikintu kimwe twabonye ati abantu baho ati nabigatanya ni barebare n'abagabo b'inkomezi ati twabonye tutoshobora kubahangara Karebu na Yeshuwa abagabo babiri bari basigaye baravuga ati no atumbe ndababwira ati ibyo bavuze nivyo abo bagabo ni barebare n'ibigabo by'ibigatanya atariko nta kintu na kimwe cyo tubuza kuduga ngo dutere kuko iyatubwiye twiturungitse muri ico gihugu niri kumwe natwe yo ngo bacarabwira ati nimuhore ati nitwokuboka ngo tujeyo ati ico gihugu kirimwe abagabo bateye ubwoba ati twebwe twibonye turi nk'inzigi ruhande yabo ati bava kubanaki ati nibigatanya ati kandi igihugu kimiragura abantu aba bagabo baragira tumviriza ati Imana iri mu ruhande rwacu ati Imana iri mu ruhande rwacu ataba tuzobajya nk'abajya umutsima ati nitwokangwa n'igihagararo cabo ati ko nta kibakingira atari ko twe dufise Imana tugwanirira barashingira nta Imana amaso y'abantu bizera haleluya n'amaso y'abatizera aba batizera babona bidashoboka babona abo bantu bateye ubwoba babona batobashobora ariko ababo babiri bavuga bati none Imana ko ari yaduhagurukije Imana ikaba yatubwiye ko dutwaye muri ico gihugu ni igiki dushobora gutinya sinzi ko muriko murumva ico ndiko ndavuga urumva barizera Imana 100%. Baravuga ati twebwe ntitwitayeho ibyo twabonye ico twitayeho ico iya mu ijuru yavuze haleluya kuko bazi neza ko atakintu na kimwe gishobora kuvuguruza ico Imana yavuze haleluya bantu b'Imana nukuri Imana irakwiye kutudugiriza ukwizera nanjye kundugiriza nawe kudugiriza urumva uyu munsi ushobora kuba ukikijwe n'abanaki yego ubona hari ibintu bitebwe ubona hari ibintu by'ibigatanya ariko nta kigatanya kibaho imbere y'Imana mwibuke ingene ingabo za Isirayeli zirongowe na Sauli ingene bose binyegeje bumvise ingene Goliyati ariko arabatuka yaba isuzuguye Imana isuzugura abanyisirayeli ingabo za Isirayeli ariko haza umusore yisobanukiwe umusore yabanye abana n'Imana aravuga ati ibintu nibikunda aho umufilistiya watakebwa atazi Imana yubahuka guhagarara imbere y'ingabo z'Imana akazitukana n'Imana yacu no aravuga ati ibintu bikunda ndagiye kumugwanya haleluya umwami yatinye ingabo zikomeye zatinye we ajana ijambo n'itopito gusa nibuye haleluya yica Goliyati kubera ukwizera Imana yabonye ukwizera kuri muri we niyo yikoreye haleluya ni kangahe twabonye mu ijambo ry'Imana aho Imana ariyo yikorera yonyene uraje aho Imana ibwira Gideon ngo jana ibimuri n'ibibindi ugende kugwana intambara ibibindi n'ibimuri Imana irikorera haleluya uyu munsi wewe nta hantu vy'ukuri urabona ko ibi situation wagezemwo ubona ko we watanzira ubona ko ataco wokora ariko ukabona ibintu bikunda none biba byakozwe nani biba byakozwe n'Imana haleluya rero umva aba bantu bazanye inkuru y'incavutu ngo abantu bararira baraboroga tukamoza tuba tuzaniye iki kuja kutwicira ngaha n'abana bacu niki ubundi barabwira ati reka kurira ahubwo ngo bacatse no kugira iki bashatse no gutera amabuye Karebu na Yeshuwa
hama ngo iki Imana igira iki ngo igitutu c'Imana kiramanuka kirabatwikira. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, si twebwe dukora, si twebwe twigwanirira, hariho Imana itugwanirira, kandi hariho Imana iri inyuma y'ijambo ryayo. Ngo nta kintu na kimwe gishobora gukura mu kiganza c'Imana abana bayo. Ngo Imana yaduciye nk'imanzi, imanzi ni imirongo iri mu kiganza, ngo iduhoza kwigisha kugira ngo ipfundure ikiganza ikubonamwo imbonamwo. Haleluya, haleluya. Rero ikibi nuko tutamenya aho dukwiye guhungira. Bamwe twizera inkomezi zacu, abandi twizera ubutunzi bwacu, abandi twizera ubwenge bwacu, abandi twizera biriya na biriya. Ariko Imana ikeneye ko ariyo yonyene twizera. Haleluya. Niki ikeneye? Ibisigaye irabikora. Haleluya, haleluya. Imana ibabazwa n'inyifato y'aba bantu 10, ariko ihimbarwa n'iki? Ihimbarwa n'inyifato y'abagabo 2 bazana inkuru nziza zihumura bagira ati igihugu tuzocinjiramo nta kabuza, kuko si twe tucinjizamo, hari Imana mwijuru kitwinjizamo. Haleluya. Nawe ibyo ubona biguteye ubwoba, nawe ibyo ubona tanzira, hari Imana izobikora, hari Imana izobishitsa. Haleluya, haleluya. Hari Imana izobishitsa, kuko irabyitwararitse gusumba uko wibyitwararitse. Haleluya, haleluya. Rero ntugire ubwoba, igihugu baracinjiye, kandi Imana iravuga ati aba bose bibonye ari nzige, aba bose bibonye ataco bamaze. Haleluya. Ati ntibazocinjira iki gihugu, atariko abizeye ko bazocinjira nibo bazogishikamo. Mbega urazi ko hariho umugisha udashobora kwinjiramo kandi ari wowe wiwujije? Kubera utabyizeye, kubera ubona ko bidashoboka. Erega Satani ikorera ku majambo tuvuga, kandi n'Imana ikorera mu kwizera kwacu. Haleluya. Igihe rero utari kurizera, Satani aranezerwa, kuko we niwe mugambi ige Satani ifise kutinjira mu masezerano y'Imana. Yego niwo mugambi ifise kutawinjiramo. Haleluya. Aho ubwoba bwose ni Satani yatereje ubwoba aba bantu kugira ngo baze gutera ubwoba abandi, ariko Imana kuko yari inyuma y'ijambo ryayo irazi twikira abo bantu. Haleluya. Irazi irabatwikira, irazi irabatabara. Kubera iki? Kubera iri inyuma y'ijambo ryayo. Imana ngo hakuhagira n'urunyugutu rumwe ruva ku ijambo yavuze ngo kwemera isi n'ijuru rikakugwaho. Haleluya. Ngo yotanga n'ingabo nyinshi. Amen. Rero umuntu w'Imana uduze kwizera, nanjye nduze kwizera. Iyo yabivuze ni inkuru, iyo yabivuze irashoboye, iyo yabivuze ntananigwa. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana Data rugira byose uri mwijuru, dukomeje kugushimira Mana, kuko we ntutetereza, we ntuhemukira abawe, kandi barabivuze neza kukunda bagukunda, kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Mana reka umuntu wese azokumvirija bazagira inyota yo kukwizera no kukurondera n'umwete, kuko atanari muzo kwigera wirengagiza ubwawe abawe narimwe. Mana ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.